ndabaramukije kungamereza tamu dukurikirani Ange Michel Muhayimana musuye guhura ndabaye kazi mwese mu biganiro ukuri kubohora iganiro cyanyu kuyafasha gukura mu buntu no kumenya umwami wacu Yesu Kristo. Iganiro kirimishira hamwe New Covenant Ministries International kumva ururimi rw'igifaransa ni Ministère International de la Nouvelle Alliance. Turi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gisagara ca Dallas muri Texas niho dusanzwe tuba dukora ibikorwa by'Imana, ariko ibikorwa dukora biri mu mpande z'isi yose dushikira abantu bose mu ndimi zose icongereza n'igifaransa n'ikirundi cyane izo ndimi tuvuga. Rero tubaye kazi mu gano cuno munsi inyigisho tugira twige uno munsi ni inyigisho ibandanya ku nyinshi tugaruka kwiga twize mu minsi zinashize kuri YouTube, kuri channel yacu ya YouTube, aho mbona nakajyo kubibutsa kugira subscribe cyangwa sabone afite nakajya ka gakengeri kavuga ngo like canke j'aime kugira ngo ushobore kuzomenyeshwa inyigisho nshasha dushize ko binadufashe yuko ibiharuro YouTube ikoresha kugira ngo ubutumwa bushikira abantu benshi bashoboye kumva inyigisho twizera yuko zifasha abantu guhinduka gukura mu gakiza kumenya Kristo gukura mu buntu bw'Imana. Rero je nawe dufatanyije turashaka gushikiriza izinyigisho abantu benshi. Rero nagira tubana icyuba cuno munsi mu cigwa twise mbega turakwiye gusaba canke gutuma Bikira Mariya kudusabira. Turakwiye gusaba canke gutuma Bikira Mariya kudusabira. Iki cigwa ni cigwa niza yuko kizakubananiza ku cigwa twaheruka kwiga kuvyerekeye mbega Bikira Mariya yavya abandi bana canke amazina y'abandi bana Bikira Mariya yavyaye. Iki cigwa ni cigwa nabonye ko cateye ibibazo abantu batandukanye. Hari abantu bagize ama commentaire mwamwe cyane kuri Facebook no nabibonye ukabona ko ngo bababaye bamukumvume ngo umuntu yabarengeye akariba, ariko intumbero yacu si ugutuka umuntu n'umwe, si ugusuzugura umuntu n'umwe, si ugaye umuntu n'umwe, si no kurengera akarima umuntu n'umwe. Intumbero yacu no kwigisha Kristo, no kuvuga Kristo, kandi intumbero yacu no gufasha abantu kumenya ijambo ry'Imana kugira ngo ivyizerwa byacu vyubakire kuri Bibiliya, ntivyubakire ku byo twe dushaka canke twiyumvira. Rimwe na rimwe birakubabaza bene data, ni kenshi nanje nahuye n'abantu banyigisha ibintu bikandefye bikamumuhigo bikancalenginga nkashika ahantu nkibaza nti ibi navuze byo bari byo defo nkanababara nkanashavura, ariko ngiye muhemu yarakabikoresha nkugurura umutima. Rero ndasenga mpamwe Imana ngo akugurura amaso akugurura umutima worosha umutima wawe usuzume ibyo nza kuvuga muri Bibiliya. Nturabe Ange Michel Muhayimana cyane kumbura ko muzi canke ibindi bintu, oya urabe Bibiliya ikiza kuvuga bari ico wemera canke wakane bivanye nuko ijambo ry'Imana riza kuba ariko rirakubwira. Rero uyu munsi nagiye turabe mbega turakwiye gusaba Bikira Mariya canke kumutuma kudusabira ku Mana. Iki ni kintu nakuze nigishwa, ni kintu nakuze mbwirwa ndi umwana muto, narabikoze naramutumye kumusabira. Hari n'ibisabisho navuga ibisabisho bitandukanye udusabira twebwe abononye naramutumye kumusabira nabikoze kenshi, ariko nkaca nibaza n'ijambo ry'Imana no munsi rivuga ko iki ni kintu nagiye gutahura maze kwakira Yesu umwami n'umukiza, maze kuvuka bwa kabiri nkwe mu Imana kaza mutima wanje nkahinduka icana mu gishasha akanyugurura amaso nkashobora kubona by'ukuri ububasha bw'ubutumwa bwiza, nkabutahura nkabona ko igigwa c'Imana shobokiye kuri Kristo Yesu. Rero maze kubitahura byarampinduye ngena niyumvira ingena mbona n'ingena nsaba. Hari abantu bamwe bigisha cyangwa bigisha bavuga bati Bikira Mariya ntitumusenga. Ico ni jambo ndagicijemo kuko ndazi ko hari ikintu kigaruka kandi mu commentaire ndazi ko uzohava kivugwa. Ntitumusenga, turamutuma kudusabira. Inyigisho yacu ntihagaze kuvuga ngo turamusenga uko ndazi ko tutamusenga, Bibiliya ntinavyemera, ariko kandi kumutuma kudusabira byo Bibiliya yo ivyemera. Haca bavuga bati none wewe dufate ufise umuhungu wawe ari president w'igihugu, ufise president umuntu afise umumama afise umuhungu ari president w'igihugu, ukabuzi president uzoshaka kumushikira mugabo mama wiwe akaba ari umugenzi wawe, hanyuma ukavuga ati nje noshika president gute bwenda musabe faveur ndamusabe kwangirira neza, ati ncanca kwa mama wiwe nkazunguruka inyuma nkamuca mama wiwe nkamubwira ati uragenda umvugire kwa mutama hariya ankuri akantu mugana babaranga akantu kumuzi. Bene data umva ndakubwira iyo ni systeme y'isi, ni systeme y'isi nkuko tuza kubona mu ijambo ry'Imana. Twebwe nduza guca ku muntu n'umwe, ntiduca kuri mama wiwe ngo iyo ni systeme y'igiturire, ni systeme y'akamwana wa mama, ni systeme y'ikimenyane. Biri tugira ko Imana idatoranya abantu ku butoni, idatoranya abantu ku kimenyane. Imana ntavyikora, ntiturinda no guca
kuri Mariya kugira canke Bikira Mariya nko mumwita kugira ngo ashobore kutwemerera kutugirira neza. Eka namba birandivuga. None ijambo ry'Imana ryo rivuga gute? Ubwa mbere ijambo ry'Imana ritubwira yuko Yesu ari we nzira n'ukuri n'ubugingo. Iyo ni ikintu gikomeye cyane. Ni nzira n'ukuri n'ubugingo. Yohana 14:6 avuga ngo Yesu aramubwira ati ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo nawe ushika kuri data ntamujanye. Ni jewe, I'm the way, the truth and the life. Je suis le chemin, la vie et la vérité. Le chemin. Ni jewe, I'm the way. Mushanga kivuga neza de. Ntibavuze ngo ndi a way. Ntiyavuze ngo ndi un chemin. No, yavuze ngo ndi inzira. The only way. Ni jewe nzira, way jenyene ishika kuri data. Mwake nta zindi nzira zihari. Nta nzira ya Yesu ihari. Wacha abandi ya mama wiwe. Wacha abandi ya mwene wabo Yakobo, ni ya mwene wabo Yuda, ni ya mwene mushiki wiwe. Wacha umva gushuca mu miryango. Jewe mu buzima bwanje mu myaka maze itari mike ndi ku isi. Ndamaze gufashwa n'abantu kubera abantu tuzinanye n'abantu bazinanye. Canke umwana wiwe, canke n'umuntu w'umugenzi wiwe, n'umuntu ugasanga turabagenzi. Uwo muntu akangira faveur kubera hari umuntu bazinanye. Niko systeme y'isi ikora. Ariko Yesu yaravuze ati data suko akora. Data nurinda guca kuri mama. Nta namwe Yesu yigeze abivuga ngo nivyananirana ngo muzoce muca kuri mama. Abantu baca bazina ya nkuru y'ikana. Wa mugani Yesu agwiza imivinyo muri bwa bukwe. Kikira gihe Yesu akora aragwiza umuvinyo kijya gihe muribuka yuko Yesu yari berenga bataramenya ministere yiwe yuko ari we Mesiya. Hanyuma muga mama wiwe yaramuzi kuko barabana mu nzu. Ujye umuvyeyi wese azi umwana we James abana babiri. Ndazi gutandukanya abana banje. Umwe wese ngana ameze n'ibyo ashoboye n'ibyo adashoboye ndabizi. Rero cha wimagina Yesu Mariya arazi ibanga. Yari yarabwiwe umwana afise uwari we agaciro kiyo afise. Igihe bagenda kora mu Elizabeth afise inda ya Yohana Mubatizi. Habaye connection y'amasezerano abiri. Isezerano Yohana Mubatizi y'amasezerano ya kera n'ya Yesu isezerano rishasha. Haba kujugumira kwa abana mu nda buzura muri mu yera. Batangura kuvugishwa. Yarazi umwana afise uwari we. Yarazi igihe yafise imyaka 12 ko yagiye Yerusalemu agaca musanga ariko arigisha bamubuze bagiye urugendo rurerure. Mwene data yaramubuze. Ariko Yesu yamubwiye gute? Amubwiye kumubwira ngo urega inzoga zaheze. Yamubwiye ati woman mugore je nawe duhuriye. Je nawe duhuriye ari mama wiwe. Jewe nawe duhuriye. Niko birivuga muze gusoma iyo nkuru. Kumuviye akwagwiza umuvinyo y'ikana. Je nawe duhuriye. Uri umuntu uzigiye canje kitaragera. Uko yavuga. Ntuzi ko my time has not yet arrived. Umwanya wanje nturagera. Urumva ambwira duhuriye. Mariya ko yarazi ubasha ko afise ko Yesu ari Imana. Yaciye amubwira ati icaza kubabwira cyose mu gikora kuko yarabizi. Aro akora ko kantu baca bakoresha ngo ntubona ngo baramutumye ngo kubera wo atashaka kugira access kuri we. Oya. Mariya niwe yibwirije nta namwe biri tubwira ngo baramutumye. Yaribwirije kuko yarazi umwana wiwe kandi byari bikiri banga. Ni kintu bari baramuvyaye babigira ibanga ntibagenda barabwira abantu ngo dufise Mesiya ngaha. Byari bikiri banga. So abantu barabikoresha shavuga bati ntubona baramutumye. Eka Mariya yaribwirije kuko yarazi umwana afise. Nkuko naje umwana wanje nzi ko ashoboye ikintu. C'est très simple mbonye ari ikintu kibuze ko novuga ni mungu anje twa access canka Mariya umukobwa wanje genda tora bijya bintu genda ubikore ubagirira. Ashaka kumwete ndavyanse papa. Je nawe duhuriye. Ntuzi yuko wari umuntu nane ndi Imana. Kandi utambwira ibyo nkora wewe nk'umuntu. Je ndi Imana. Urumva ariko yari mama wiwe yaramwubaha. Sibyo ashatse kuvuga ngo ntiyamwubaha. So urumva iyo nkuru barayikoresha ariko muri context siyo. Rero Yesu niwe nzira yonyene idushikana kuri data. Nta wundi muntu hari. Ibiteto jana muri Timoteyo wa mbere gice 2 umurongo wa 5. 1 Timoteyo chapitre 2 verset 5. Aho berekana ko Yesu ari we muhuza wenyene hagati y'Imana n'abantu, mu mediateur. Nta wundi muhuza wari hagati y'Imana. Muri Timoteyo wa mbere gice 2 umurongo wa 5 avuga ngo kuko hari Imana imwe kandi hari umuhuza umwe w'Imana n'abantu nawe nyene n'umuntu ni Kristo Yesu n'umuntu. Hari Imana imwe kandi umuhuza mu mediateur umwe. So nta umuhuza ninde? Umuhuza n'umuntu aza hagati y'abantu babiri. Aswat ni transaction mugira ni business hakaba ari undi muntu nk'umuaja
aza kubafasha kugira ngo iyo transaction igenda neza n'umuhuza cyangwa n'umuntu agushikana ku wundi muntu udashobora gushikana mu mediateur cyangwa umuntu ahuza abantu bashwanye ni mu mediateur n'umuhuza. So Yesu Kristo niwe muhuza wenyene ari hagati yanje n'Imana, ari hagati yawe na data. Nta wundi adushikana kuri data atari Yesu, niwe nzira wenyene. Mariya ntarimo, nta namwe Yesu yigaza avuga ngo nivyanka muzobwire mama. Eka namba iryo ni dini ryabidushizemo ryabitwigishije. Ndazi ko ibi bitaryoshe kumva ku muntu yavyubakiye ko panda dezane, ariko Bibiliya nimba wizera Bibiliya, nimba uyigendana mwene data nshuti y'umusaraba, usuzume ico Bibiliya ivuga. Nta hantu na hamwe Bibiliya ivuga ngo tumusabe tumutume, nta na hamwe. Abaheburayo kandi 16 ndashaka dukoresha ijambo ry'Imana kugira ngo kwizera kwacu nikubakire ku bwenge bwanje cyangwa ubwenge bw'umuntu, ahubwo ubakire kuri Bibiliya ku buryo uvyemeye ukabihishura uvuga amen. Utavyemeye naho uhakana Bibiliya, jewe nibiza kumbabaza ngo utavyemeye byo kwabara ngo umuntu ntiyemeye byo nigisha byo sinkibikimbamwo, byahoze bimbabaza kera ubu narakuze. Abaheburayo kandi 16 haravuga ngo nuko twegere intebe y'ubuntu dushize ubwoba kugira ngo turonke ikigongwe tubone ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiye. Nuko nitwegere intebe y'ubuntu dushize ubwoba sans crainte. Twegere. So ibi bintu twigisha yuko dukwiye kwegera Imana mu gusenga. Barashaka tunayega ko nturi kure yayo twanditse umwe nayo, ariko mu gusenga tuza atabwoba. Ijambo yabwira abaheburayo bariko barahoje ubutumwa bwiza bwa Kristo bagasubira mu migenzo ya Mose, agati nimuze mwegere ingo come close, kuko barafise ubwoba, barasanzwe batinya kwegera ihema ry'ibonaniro atari abarewe n'abaherezi gusa. N'abarewe si bose bega atari abaherezi, hari abantu batashika. So abantu b'Isirayeli baratinye kwegera ibintu by'Imana kuko bashobora gupfa bibona ko abanyabyaha. Yarabwiye ati nimuze ingegera. Yesu yababwiye ngo nimurinde gusaba Mariya, Bikira Mariya umutume mama w'umwami wacu Yesu Kristo wacanditse kino gitabo. Siko yavuze. So egera mwene data uremerewe. Nimba utarizera Kristo ibirashaka kugura kumva kuko bisaba gukura ko igitambara kifusa amaso imwe mu yawe kugira ngo ubone umuco w'ubwiza bw'ubutumwa bwiza buri mu nyonga za Kristo Yesu. Haleluya. Iri ni kintu gikomeye cyane. Ikindi nagira mvuge nuko mwemu yera badusabira. Mwemu yera ni wadusabira kubwira abantu ngo musabe umuntu abasabire ni gutuma abantu batizera, ni gushira amaso ku muntu banyamerika bavuga ngo ari finite, umuntu apfa, umuntu nawe yapfuye. Abunga ati ntiyapfuye yaraduze mu ijuru. Bibiliya nta nahamwe bivuga. Bibiliya nta nahamwe bivuga ko yaduze mu ijuru. Naco n'ikigo kindi zokurikira ino nyigisho. Mbega yaduze mu ijuru, mbega iyo teori ko yaduze mu ijuru yajiva hehe tuzoyivuga ko. Abaroma 8:26-27 Romains 8 verset 26-27 abavuga nuko namwemu adufasha mu ntege nke zacu mukurikira muneza kuko turazi uko dukwiye gusenga, kuko tutazi uko dukwiye gusenga, ariko mwemu bwiwe aradusengera aniha iminiho itovugwa. Ariko mwemu bwiwe aradusengera aniha iminiho itovugwa. Urumva mwemu bwiwe ntiyavuze ngo umuvyeyi Mariya adusabira. Bene data mu ntawe retse ko ndataka umuntu numwe ekana, ariko niko ndataka inyigisho y'ikinyoma imaze imyaka hafi 2000 ikafata imyaka 1000 ko byatangwa mu kinjana ca gatatu n'ca kane. Niho ibintu by'umusenga byatanguye, niho shengero umwami Constantino amaze gutanguza ishengero akava Empire Rome kakira Christianisme nka religion d'idini rya leta. Niho byatanguye ibintu byose by'imigenzo bitari muri Bibiliya. So imaze imyaka itari mike, ariko ntibisigura ko dashobora kubivuguruza dukoresha mu ry'Imana, ntibisigura ko toyivuguruza. Naho hari abantu b'inshuti bavyize, hari abagenzi bavyize, hari abo dukorana bavyize, hari ababanyi bacu twakuranye canke tubana bakivyizera. Ariko ubutumwa bwiza tugiye kuvuga no kubomora ibigatanya byigize ibimana mu buzima bw'ivyimviro by'abantu, tukabishira hasi mu izina rya Yesu Kristo. Tukoresha ubutumwa bwiza kugira abantu bizere ukuri, baze kuri Kristo Yesu. Wacumwa ati none bije biza kumfasha, biragufasha ko biragukora mu kinyoma. Namba 2 birakwereka ko Kristo ari ukeneye wenyene. Mwe mu Imana ni wadusabira, ni wadusengera n'iminiho aragoniza mu araniha
yearnings mu Congereza, arakoma induru, aragusengera, aragusabira. Muri makufisi ikibazo nturinde kubwira ngo Mariya cyangwa beranda. Eka namba genda ubwiye ati mwemuye ndazi kunsengera n'imini utagikuyovuga. Urabona ikibazo mfise, urabona ingwane mfise, urabona bezo mfise, urabona ibimpanga, urabona ibigeragezo ndimo. Urabona iki kintu mwizina rya Yesu Kristo ndagusaba ushoboze kubirengera kuko no dushoboza kwihangana, no dushoboza gushikama. Ku murongo wa 23 ngo yamara ko twiteze ico tutarabona nuko tukirorera twihangana. Mwemwerera gatisa kadusengera mu kwihangana mu bibigo turi kuturacama. Bere data mwemu w'Imana niwe adusabira. Hari kindi acavuga bati ni nka kurya twoba tuko turasaba aba bene data ngo bashobore kudusengera. Ngo bene data ngo abo dusengana badusabire. Eka namba usomye mu Banyefeso 6 no hasoma naho nyene Abanyefeso 6 ndibaza kansome murongo wa 19 haratubwira ko dukwiye gusengerana nabera ukwiye gusengera abandi bera. Ntiyavuze ngo tunde gusaba umuvyeyi Mariya 19 avuga ngo kandi nanje nyene mu nsengere kugira ngo mahabwe insiguro uko mvuze kose menyekanisha shiza amanga ibanga ry'ubutumwa bwiza. Ubu ni Paulo yakora asaba amasengesho asabye bene data abandi bamusengere. Ufise ikibazo bwira mugenzi wawe, ufise ingorane bwira mugenzi wawe gusengera. Ihitwa ngo twikoranira imitwaro. Ufise ikintu kikugoye bwira mwene data wizigira gusengera cyangwa muri group rimwe y'abantu musengana ubabwire uti jewe mufashe gusenga. Seba kuvuga ibyo bagusenga kwa igihe usanga ibintu biteye isoni cyangwa ari ibintu boshaka baca kuvuga ko ari abantu kugira ngo bagusenga acaja kwandagaza kuvuga hirya no hino. Eka bashaka ati ndafise ikintu kingoye bene data munsengere mwe mu Imana ashoboze cyangwa ncirinzi Imana nyugura imiryango, Imana inkinze, Imana imbore ku bintu bimboshe. Urabona ibyo nta kibi kirimo, ariko ngo kugeranya ibinye nuko watumye Mariya bagusabire Bibiliya bibuza. Bibiliya ntivyemera. Kuko Mariya nawe yari umuntu. Reka ndakwereke kumbanza bivuga ko mwinshi igihe Yesu aduga mu ijuru ko kataduganye na Mariya ntibaduganye duza wenyene ko katacha mudugana shabwa ati yana uyu munsi ga famille kanje kose muze abantu ngire transfer evacuation mu ijuru ndatwaye Yesu ndatwaye mama ngo tugende yamusigaye Yohana ukamubwiye ngo ngwe nyoko wawe umurara. Icya kabiri abavukana yabatwaye mu ijuru yarabasize bayako basige baravuga ubutumwa turamubona Yerusalemu ari mu apotre. None bigenda gute ngo twizere ibintu Bibiliya itavuga ko? Niko yatwemera iby'abatwigisha bavuga gusumba ijambo ry'Imana rivuga. Twemera iby'idini ryacu rivuga gusumba Imana ivuga. Dushaka kunezereza Imana no gushimisha abantu gusumba gushimisha Imana. Rero bene data nta wundi muhuza ari hagati y'abantu. Igihe Bibiliya ivuga ku byerekeye aberanda gutuma abantu badusabire ibiri kiva ku byerekeye ukuraguza nta bitandukanye no gupfumura no kuraguza no kurondera medium umuntu aca hagati yawe n'Imana. Ni gusenga ibigwamana ibyo bintu nivyo biri ibuza gusenga ibigwamana. Hari ibishushanyo abantu bafukama imbere bakabisaba ugasanga umuntu arafukama imbere y'ibishushanyo ko kwita imenyetso y'umusaraba ariko arabisaba. Ibindi bivuga ko nande bikora nize kuri Stella Matutina benshi bako marankurikira haba tuzinanye twiganye kumbure cyamunze ko nahize hari igishushanyo cyari inyuma hanyuma twadukina umupira ico gishushanyo niho ushaka gukimande udafukamye umenyetso bw'umusaraba. Iyo ni idolatry no gusenga ibigwamana. Bamwe bamanitse mu mazu yanyu mukagisaba mugashavura mukagipfukama imbere mwabigira amashurwa mu byumba ahantu muri saro utarutari mwabikoreye mugafukama aho mukamusaba. Iko ni gushira ukwizera kwa mubiboneka. Ibiri tugira ngo twebwe turongwa n'ibyo tubona turongwa no kwizera bitaboneka nibyo bitwemeza ko ari ukuri. Iyo tuko turasenga turinda gufata ishusho nk'abasaba ishusho y'ujya muzungu yitwa Yesu. Please ikintu kinababaje nuko aya masanamu musenga y'abazungu musenga amasanamu y'abazungu c'est qui est malheureux. Hariho concept y'uko umuzungu yatuzaniye ibishushanyo butumwa butaribwo ataduha isanamu y'umuzungu ku buryo wamuzi ko umuzungu ari superieur kuri wewe ko gusumba mu nkuriki hari ibyo badusumbye ariko natwe byo tubasumbye hari dushoboye badashoboye. Hariho byinshi abageragure dushoboye badashoboye ariko ntiyari umuzungu Mariya ntiyari umuzungu ntibari abazungu b'abazungu tubona ajya amafoto rero mubona siyo nayo abantu bacafye ntitumusaba ntitumutuma si umuzungu kazi ikanamba
n'umuntu abo muri za Miro East ari muri Moyen-Orient mu bihugu bya Israel kiragiye basa n'abantu batarabazungu atari nabira bari hagati na hagati kujya kwa abanya Ethiopia dufate niko bari basa. Rero iki kintu ndagicishijemo mu kuvuga ndangiza numva no babwira nti bene data musuzume bibiri nako kuvuga byinshi umwanya waje ntunyemereye Umwami Yesu abagiriye neza abishurire numva nurangiza nsengera umuntu wese azakumviza ino nyigisho. Hari abantu bamwe mushobora gushika ahantu mukaba confused mukaba conf kana basengera data mu izina rya Yesu ndasengeye umuntu wese akumviza ino nyigisho umugire neza umutahuze umwishurire umugura amaso y'imwe mabone abone ijambo ryawe rivuga abyemere naho byo mubabaza mwana umwishurire abari mu buja bw'idini bakuremo ubutumwa bwiza ushike kure mu izina rya Yesu ufashe benshi amen nuko mugira umunsi mwiza.